ngavuga rero mvuga nti ndazi ko hari umunsi hari abarundi bake bazoja hamwe nyene mu Kanyerigabo nkuko atamatora twabonye ashoboka mu Burundi reka mbe ndavuga ko n'ubu nta matora ashobora gupfa ashobotse mu Burundi kiretse abazoyajamwe bamaze kwipanga nabone bagategura umukenyuro w'ingene CNDD-FDD ibivye baca batana mu mitwe. Bob Rugurika umuyobozi w'iradiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu akaba n'umumenyesha makuru ubutegetsi bw'u Burundi butinya cane aho Bob Rugurika akunda kumena amabanga y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD aho Bob Rugurika avuga yuko azi neza yuko nga mu gihugu c'u Burundi hariko harategurwa imyiyerekano y'abanyagihugu biyamiriza intwaro ya CNDD-FDD aho Bob Rugurika adatinya kuvuga yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD afise amakuru yizewe ko bwoba bushitse ku iherezo aho Dr Bob Rugurika umuyobozi w'iradiyo RPA atangaje ibintu bikomeye ku myiyerekano yo kwiyamiriza CNDD-FDD. Bob Rugurika muraza guheza mubandanye mu mwumvirize ivyo yahejeje gutangaza aho bamwe mu banyepolitike bahunze igihugu batanguye kugaragaza ivyiyumviro vyabo ni mu gihe igihugu c'u Burundi kigize igihe kiri mu bibazo bikomeye cane aho bamwe n'abandi babona yuko igihe coba kigeze. Bob Rugurika abandanya kuvuga yuko amatora abarundi bo kwitega muri 2027 ko ataye hari kuko CNDD-FDD yama yakoze ibintu birushanye n'ivyo amategeko y'u Burundi ndetse n'ibwirizwa shingiro yemera. aho Bob Rugurika avuga yuko abarundi barambiwe n'ingendo ya CNDD-FDD ibandanya gukenesha igihugu ndetse no kugitura mu manka ikomeye cane. Turaza kugaruka ku ijambo Bob Rugurika yahejeje gushikiriza aho yibiye abarundi ibanga kubijanye n'imyiyerekano iriko irategurwa kandi ngiyi imyiyerekano ikazaba ihushanye cane niyabaye muri 2015 igihe nyine Nkurunziza yashaka kwihagira ikiringo ca gatatu kitari gikurikije amategeko ndetse n'ibwirizwa shingiro. Bob Rugurika yagaragaje yuko iyi myiyerekano iriko irategurwa neza kandi ikaba iriko irategurwa na bamwe mu banyepolitike bahunze igihugu bashaka revolution ndetse na bamwe mu CNDD-FDD babona yuko nubwo ari CNDD-FDD ariko CNDD-FDD irimwo indongozi mbi zishe igihugu akaba ariyo mpamvu ngiyo myiyerekano igomba kugenda neza kandi iyo myiyerekano ikaba itari kure mu gihe himirije amatora y'umukuru w'igihugu c'u Burundi perezida agiye kurongora u Burundi muri 2017. Turaza kugaruka kuri vyinshi vyajeje gushirwa ahabona aho bamwe n'abandi bavuga yuko nyakubahwa Evariste Ndayishimiye azi aho igihugu cafiriye. Iyo wumvirije amajambo yiwe urumva ko ahabera amakosa ahazi no kuvuga ko nyine ahazi ariko kuba yafata ingingo akaba ari ibintu bigoye cane ivyo abarundi batabandanya gutegereza kuko bahejeje kumenya uruhendo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arahenda abarundi muri kino gihe. Turaza kubabwira vyinshi biriko biravugwa cane. Turaza kugaruka ku munyepolitike Alexis Nduhije arongoye umugambwe MCD aho nyine nawe avuga kubijanye n'iyi revolution iri kugira ngo ibe nga mu gihugu c'u Burundi aho uyu munyepolitike arongoye umugambwe MCD amenyesha ko Perezida Ndayishimiye yanse utwigoro twose kugira ngo bakinge ivyoshobora gushika mu karere ndetse no mu Burundi bituzotuma intwaro ya CNDD-FDD bayomora ku nguvu. Ariko kuri ubu ngubu nimba yaravyanse birakwiye ko igihe kigeze kugira ngo abarundi ndetse na bamwe mu baharanira agateka kazina muntu ndetse n'abakunda Uburundi muri kino gihe bigaragaze mu gihe CNDD-FDD abanyepolitike bamwe n'abandi babona yuko yanse utwigoro twose kandi yanse ko
kwicarana hamwe n'abandi bana b'u Burundi kuri ubu ngubu ikaba yarejeje kwica igihugu kuva imyaka 20 ishize. Uwo mugambwe urongoye igihugu, umugambwe wama mu njyane zitagira izina, umugambwe wama mu guterana amajambo, bigaragara yuko atana kimwe gishoboka uwo mugambwe ushobora gushitsa ku gihugu usibye kubandanya kwica igihugu, kuko bamwe mu banyepolitike bariko barabitangaza bavuga yuko nyine bafise ibimenyetso simusiga yuko baba bagira ngo habe imyiyerekano, kandi iyo myiyerekano ikazasiga ikuye ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD, nk'uko amakuru ariko araturuka mu masoko yacu abigaragaza ko hari na bamwe mu CNDD-FDD ndetse n'abandi bava mu yindi migambwe bazoterera bikomeye imyiyerekano kandi ikaba mu mahoro, kugira ngo bomore intwaro ya CNDD-FDD imaze igihe kinini cyane ipfukamye abarundi mu nda. Ivyo ngivyo byose nyine tugiye kubigaruka ko muri ano makuru twabiguteguriye. Nimba utarafyonda kuri sabone, wakoresha kano karyo gafyonda ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no mbonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Mbonesha kuri mwe rudende nyine bageza ko amakuru abageze ko abari karagaruka ko cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi kuri igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2026. Amakuru mwamwaranyegejwe abariko aragaruka ko cane umenyesha makuru bitandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Na makuru amwe namwe nyine ubutegetsi bw'u Burundi butabushaka yuko aja ahabona bivanye n'amasoko mu mugambwe CNDD-FDD mu bicocoro vy'uwo mugambwe, amasoko mu iperereza ry'u Burundi, amasoko yegereye umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse n'andi masoko atandukanye tugenda dukuramwo amakuru iyo biriko biraba nga mu gihugu c'u Burundi, bimwe na bimwe nyine abanyagihugu bato bato batabashije kumenya. Reka nyire byose tugende tubigaruka ko mu gutangura tubanze twumvirize Bob Rugurika ivyo yahejeje gutangaza kubijanye n'intwaro ya CNDD-FDD. Nyene mu Kanyerigabo nkuko atamatora twabonye ashoboka mu Burundi, reka mbe ndavuga ko n'ubu nta matora ashobora gupfa ashobotse mu Burundi kiretse abazoyajamwo bamaze kwipanga nabone bagategura umukenyuro w'ingene CNDD-FDD ibivye baca batana mu mitwe bagashira mu migere, donc bagashira nyene mu Kanyerigabo. Reka ndakubwira igituma adashoboka. CNDD-FDD ntibarota barekura ubutegetsi. Umugambwe umaze kwagirizwa ivyaha by'agahomerabunwa, c'est une explication politique ikwereka ko CNDD-FDD ititeguriye gutanga ubutegetsi. Bob Rugurika ati harageze yuko abarundi bigwanirira, harageze yuko abarundi babushitse bagomba gufata ingingo ibereye kugira ngo barwanirize hamwe iyi ntwaro ya CNDD-FDD imaze igihe kinini cyane ipfukamye mu nda abarundi, aho Bob Rugurika atarya umunwa mu kuvuga yuko iyi ntwaro igomba gutembagazwanya n'ivyayo, kuko aho igejeje Burundi ari ahantu habi cyane. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwoba bushitse ku iherezo, ivyo Dr Bob Rugurika umuyobozi w'iradiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu atangaje ni ibintu bikomeye ku myiyerekano yo kwiyamiriza iyo ntwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD. Dr Bob Rugurika mu kiganiro aratunguranye amajambo akarishe atangajwe na Dr Bob Rugurika atunguye intwaro ya CNDD-FDD. Muraza gutangara, mwibuke ko uyu mumenyesha makuru ko ari we menyesha makuru leta ya CNDD-FDD itinya bivanye n'amakuru akomeye akunda gushira ku mugaragaro. Rero atanze gasopo ikomeye kuzonyuruza abanyagihugu hari bari mu myiyerekano ko azibonera ko agize ati uzogerageza kunyuruza abanyagihugu bari mu myiyerekano natwe tuzoba tuzi ahaba azoca abona ingaruka zihuta, kuko ibingibi noneho ntibikira agaseseshwa rumuri kugeza aho igihugu gipfa gutya bivugwa yuko gifise indongozi, ahubwo ari indongozi mbi kandi zibandanya kwica igihugu. Bob Rugurika aranagaruka ku bintu bikomeye cyane
ku majambo agenda ashikirizwa n'abategetsi aho nka ba Reveriyano Ndikuriyo bagenda baravuga amajambo ashaririye kandi akomeye biboneka yuko ataco aheza ngo afashe Uburundi. Bob Rugurika kavuga yuko ibingibi bitagiye kwihanganirwa na gatoya. Bakoresha amayeri yabo gushika gusa ryari nivyo tutazi. Kazoza k'Abarundi kari mu nzira zingahe? Ni zibiri. Nukuvuga iki? Inzira ya mbere ni yuko twemera ko Abarundi miliyoni 13 jento tuba abaja ba CNDD-FDD. Kujya Reveriyano yirirwa arabivuga, kujya Ndayishimiye abiririmba. Inzira ya kabiri iroroshe cyane, ni yuko dutahura ko atamatora azopfa asubiye kuba, ni yuko dutahura yuko CNDD-FDD iyi myaka imaze itugira abaja, ikoresha ubutegetsi ifise. Burya butegetsi icyo bita le pouvoir, ikoresha burya butegetsi bwo gushiraho procureur general, ikoresha burya butegetsi bwo gushiraho umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare, umukuru w'igipolisi. Burya butegetsi ifise bwo gushiraho procureur general afunga abantu, umushikiranganje w'ubutungane w'igikoresho, gushiraho imbonerakure uko ushatse ukazihemba mu mahera y'ikigega cy'igihugu. Burya nibwo butegetsi. Rero CNDD-FDD imaze imyaka 20 ikoresha burya butegetsi mu kudushira mu guca. Iyindi nzira ya kabiri ni yuko Abarundi dutahura yuko hageze ko tuyaka burya butegetsi rikirakoresha nabi. Abarundi rero hageze ko iyo niyo nzira ya kabiri yonyene ihari. Ku makuru dufise nuko Bob Rugurika nyine ivyo ariko aravuga yoba bifitiye ibihamya ndetse n'ibimenyetso bikomeye cane ku bijanye n'iyo myiyerekano iriko irategurwa, kandi yizeye neza yuko Abarundi bose bagomba kuja muri iyo myiyerekano. Tuvuye kuri Bob Rugurika avuga kuri ayo majambo akarishe kubiriko birategurwa nga mu gihugu c'u Burundi kugira ngo barabe yuko babogora igihugu, munyepolitike Alexis Nduhije arongoye umugambwe MCD amenyesha ko President Ndayishimiye yanse utwigoro twose kugira ngo bakinge vyoshikira Uburundi ndetse n'akarere n'intwaro ya CNDD-FDD ko igiye komorwa ku nguvu kuko utwigoro twose bararutwanse, nk'uko uyu Alexis Nduhije abandanya abivuga. Ico bikoze akavuga yuko niryari haba urugamba rwa revolution, no kuva nyine iyo revolution iriko irategurwa binyuze mu myiyerekano, ngo ni mu gihe abenegihugu baruhijwe birenze n'ubutegetsi buhari, kubura ubutungane, inzara, ubukene burenze, guhohoterwa, kubura umwidegemvyo. Ca kabiri intwaro y'igikenye, amategeko adakora akaruta akandi karakamira muri iyo ntwaro. Ca gatatu twigoro twose two kuganira twese, imyerekano yanse aho haca haba urugamba rwo kwibohoza. Rero bantu muraba umuntu kwisura ngo arashaje ntavyo yoshobora, twoba muba mwihenze rwose kuko turiko turabitegura kandi bigeze kure. Abarundi nibitegure kuko igihugu kigeze ku mfiro. Nyakubahwa Evariste Ndayishimiye ngo arazi aho igihugu gipfiriye. Iyo wumvirije amajambo yiwe urumva ko ahabera amakosa ahazi, ariko kuko atabushobozi afise bituma yama yivuguruza. Ico avuze uyu munsi ejo aca avuga ikivuguruza. Wewe nyine aremera ko igihugu camunaniye gutwara kuko kubwiwe ngo Abarundi bagoye kurusha Abayahudi. Arongera akavuga ko abamuhemukira ari abo bakorana, kandi akemeza ko abazi neza, ariko ngo yabuze ubushobozi bwo kubahana. Ngerageje gusesangura ntahura ibintu bine canke bitanu. Neva ca mbere arafise abandi bategetsi canke uwundi muntu ama amategeko ku buryo atangingo yo kwifatira. Ca kabiri Neva afise impuhwe nyinshi ku buryo abo yategerejwe guhana atabahana bivanye n'ivyo bahurirako, cane cane nk'umugambwe. Ca gatatu Neva arafise ubwoba bw'uko ibihangange vyinshi bitamushigikiye bituma yigengesera cane ngo ntabashavuze kuko nawe vyomukomerako. Ca kane Neva afise
ibikomere by'amoko bituma nyine yumva ko abo bita abatutsi bahemukiye abo bita abahutu, aho uba ukoze ikosa ryo gufatira mu kivunga ibizwi nka generalization ku biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho bamwe n'abandi babona yuko hakenewe impinduka kuko CNDD-FDD ata kindi igiye gufasha Uburundi usibye kubandanya kugita mu makuba ateye ubwoba nk'ayo turiko turabona muri kino gihe, igihugu kitagira amazi meza, kitagira umuyagankuba wicara ucikagurika, aho icyo gihugu kitagira igitoro. Imyaka ishika 5 iraheze igitoro carabaye umuzi w'ibuye, mu gihe Ndayishimiye avuga yuko agiye kugifata mu minwe, ariko nanone bikabandanya uko vyahoze. Bamwe n'abandi babona yuko urwo ruhendo rwa CNDD-FDD ruhazwe. Mu kandi kanya turaza kubabwira ku vyagarutswe ku yundi asanzwe atarabana ryiza na Perezida Evariste Ndayishimiye. Faustin Ndikumana aho yagarutse avuga yuko nawe nyine abona yuko impinduka zikeneye, ko Ndayishimiye atakagombye kubandanya kwiriza yuko ngo hari abategetsi bamunaniza mu gihe afise imbaraga zo kuba yabakura ntabakure, ahubwo akabona yuko ari uruhendo rukomeye cyane Neva yoba ashira ku Barundi kugira ngo babandanye bice igihugu ndetse banyonore n'itunga ry'igihugu. Faustin Ndikumana turaza kumugaruka ko twumve n'ivyo yashikirije. Mu kandi kanya gatoya turaza kubigaruka ko byose twabigutegura. Ibe byiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.